Koda kila. Bana kuruka Primus. Kugira garuke. Somya. Somya urufati. Urumva yuko na wewe ucakiye. Ufise icyo ufise. Hanyuma rero twaba tuko turanezerwa kuri imyaka 70 kimaze. Kidata hasi uburyohe. Camana akanovera gakomeye. Uko ndiko ndacuba. Baravuze ko biganwa n'abahinga. Eka nivyo nukuzi. Bashe ndumva ndagasomye ndatura umube w'igisirimu. Harimubona atari ko ndi umusirimu. Jewe nkija kumuresha. Haragera igihe numenga amajambo arankamanye. Nkaca ngenda nkasukamwo kamwe. Nkaca nkoraka ku mistari. Nenga mgiye kuri charge. Ndabaramukije cyane ndabahaye ikaze mu kindi kiganiro kigira gatandatu c'ibiganiro Vibe n'inyenyeri ni ibiganiro turiko turakora mu guhimbaza imyaka 70 ikinyobwa Primus kibanye neza n'abarundi kandi kibanye neza n'abarundi. Uyu munsi twaduze mu ntara ya Gitega kugira ngo tushobore kuganira n'abatumire musanzwe mukunda cyane. Ndazi ko mubabonye mwamaze kumva ko ikiganiro cy'uno munsi kitameze nk'ibindi biganiro kivibe kurusha ibindi biganiro. Reka banze kwa mikaze umukozi mugenzi wanje banze baramutse hama atwakirire abatumire buno munsi. Egome urakoze cyane Hosiane, urabona bariko barasoma uwo babwira uti soma rusose umwasi rutunde akana kayeri karyoshye ikiyago kagwiza ubucuti ikinyobwa kimaze imyaka 70 kigariye imitima y'abarundi bose. Iki kinyobwa rero nico gidukoranije no munsi, ariko ntitwokwibagira rero ko hari nabandi babiciye bigacika bafashijwe rimwe na rimwe canke bifashishije iki kinyobwa mu bikino basanzwe bikina. Wo tubona ngaha yabonye yoca tubaza ngo none nguwo ninde yoba badije neza, ariko rero yoba yishyuye kandi kuko wobona aba nibaza ko ari wakurikiranye iki kino ninde yoshobora kumenya abariho. Uyu munsi rero nituza kuba kumwe n'abakinyi baninde kujya dusanzwe tubazi gusa, ariko tubasabe batwidondore. Hari kumbura baba bazi amazina basanzwe bakoresha mu mwuga ariko batazi amazina basanganye mu buzima busanzwe. Ngira ko twohera ku nararibonye ko n'uyu munsi twahujwe n'ikinyobwa gisumbya ubunararibonye ibindi binyobwa byose mu Burundi. Kaze Mutama widondora ariko barakwikirana ibi biganiro Vibinga n'inyenyeri tazima ikinyobwa Primus. Murakoze cyane. Murakoze cyane hani natwe twanje gushima ko mwatugendeye turabakiriye. Murakoze cyane. Nitwa Hazimana Deo, ayo n'amazina y'abavyeyi banyise ngiko. Nindi cikwita? Ninde cyane batangiye kuyita Zakubu. Hama mava ikindi gikino cyaryoheye benshi banyita Kireko. Muraze ko Kireko yezwi heshi ndetse no mu makungu. Rero nagiye babwire je maze imyaka 26 y'amavuka, imyaka nka 10 n'itanu nari maze kunywa Primus. Mugabo murarambanye muri icyo gihe bakita ikiyeri, yari biyeri umenga byava muri Zaire. Mugabo yamu rero yaje iryohereza rero Primus gushika nuno munsi. Ni kinyobwa kikundwa na benshi cyane. Niba kinyoye bararyoherwa. Reka nukuri nkuko umeze uno munsi, reka nukuri novuga yuko ari inyenyeri. Kuko muri iyo myaka 70 kigifisa akanovera. Urumva rero ko ari kinyobwa abantu bijoki. Mbere abagore ntibabinga n'ubu dusigaye tubinyaranira ko kandi yabivuze turabyita mu rwabo kuko ibi biragira urubanza. Primus irasaba abageni bakavuga ijambo bagateka ku meza baryohewe abantu. Ugasomye mbere umuhaye urwawe cyangwa agoye ngo jewe agacashapura gutambaye aga Primus ngo ngo rubanza gosigo. Rero abagize urubanza bose bacamba bati nzane ikazi ya Primus ngaho
ya nyenyeri itazima rero imyaka n'iyindi imyaka n'iyindi imyaka mirongo nuko no kivuga rero turumva ko uri umuntu uhakwakunganya imyaka n'iki kinyobwa Primus kandi barambanya kuko wavuze ko wagitangwa mu myaka 15 mbega aho ninde nawe watanguye gukina ninde ryari imyaka Primus urumva yakuje natanguye kunywa itaraza urumva mu myaka 20 kandi yagumye indyohera yagumye impa inuze umunezero vibe yakamurare vibe areka guhere iyo ndikona kina baza kuruka Primus somya nanje gira ko twibwira yago twidodora muvyeyi nge mbanze ngo tome myaka 20 uri kuri badafa rugufi nanje nitwa Ngendakumana Bernadette hanyuma mu gikino kenshi bantazira barakumbariye Saramea uko kera nanje niga kuvuga akantu ko hanze kugira ngo hariho n'abamwe bamwe hano boca bumva ndiko ndavuga hanyuma rero nkuko Hakizimana dawe hagiye kubivuga na jewe iki kinyobwa ca Primus novuga yuko caba kinzunza imyaka mike kuko nzandi umuntu ari mu batanguye ikiganiro ninde kuko ikiganiro ninde cyatanguye mu 81 mu kwezi kwa mbere urumva yuko naco nyene kimaze imyaka myinshi hanyuma nanje nkaba ninjiye muri ninde mu 83 urumva kuva mu 83 ndi muri ninde ikintu cyaduhuza kenshi cyaduha morale kenshi turiko turakina haragapimusi n'uwo munsi nukuri umuntu yagafashe neza murazi ko batubwira ko ari kwigerera wagafashe neza ugafata kamwe uragira morale uri kurakina ukumva wisanzuye ukumva yuko ntabwo bugira uri kurakina n'ingufu urazigira ukaronka n'ivyinjiro ukaronka n'ibyo ushobora gusohora hanyuma rero nkuko ariko arabivuga Hakizimana Deo ati ni inyenyeri itazima tweho abantu baba bibikiciti kimami ikimami urufate urumva yuko na wewe ucakiye ufise icyo ufise hanyuma rero tukaba tuko turanezerwa kuri imyaka 70 kimaze kidata hasi uburyohe cyamana akanovera gakomeye uko ndiko ndacumva aha wakagatomeye urumva yuko citse no mu rugo urisanzura no mu kuyagisha abantu kumva yuko utazindwa umushinga ntahe wawe waguhamagaye mu kumwitaburanya rutisabwe nyakuba niwe wanzanye iki Primus nico cashize mu rugo nico n'ubukinyi bakiye cyose n'ubu ni Primus yego sege twara tubwira abantu iganiro giheze ngo ba ozi ubisakana hereje ko twaganiriye n'inararibonye ubona ko bamaze umwanya muremure bakina iki gikino ninde ubona ko bamaze umwanya muremure kumbure bihereza ikinyobwa Primus ariko hari umukinya aboneka nk'ukiri muto ndamusabe atwidondore aca tubwira mbega ni gute nawe wisanze wowe umukinywa ninde mu gihe ninde yabayeho tukumbura utaravuka iki kinyobwa Primus nawe ko mbona basoma ugasoma ari umusa by'ukuri usabikanywa nawe ukivuga ko iki muri usafi ubwo murakoze nanje akazira gitwa Nkurunziza Nadege niko natanguye gukina ninde mu 2016 niyumvisemwo yuko umenge iyo mpano ndayifise yo gukina ninde nko nabisaba hamagara binyemerera yego kubijanye n'iki kinyobwa Primus naco jiwe kuva nk'iki imyaka yo kukina yego rero umvise ndagasomye kweri ko kangwa neza ndumva nyene ko ari kimami ntabwo umuvyeyi wacu bashi abakisa ati ni inyenyeri itazima ntibabeshe baravuze ko biganwa n'abahinga eka nibyo n'ukuri
basha ndumva ndagasomye ndatura umube w'igisirimu ntamubona atari ko ndi umusirimu kandi kumva w'igisirimu baho wasomera primusi umube w'igisirimu ntubu reka twakire umutumire wacu wundi nawe arabona ko akiri muto akiri umuyabaga mugabo kandi turamuzi ko ari n'umuvyeyi wiwe nawe yakinyinde kuva kera mugabo uno munsi nubwo ari mwijuru yitahiye ni nkaho wamuserukiye ego uraza kutubwira ukuntu yakubwira Primus n'ukuntu yakubwira ninde n'ukuntu wowe uzi Primus n'ukuntu winjiye muri ninde. Yego murakoze. Ku mazina nitwa Niyo Itungiye Renato. Muri ninde bakunda kunyita Mahuna. Hama tuduze rero ijambo n'ukuri jewe ikinyobwa ca Primus ni kuvuga yuko mu bindi binyobwa byose biba kw'isi nzima mu bindi byose biba kw'isi yagira byose aka kantu je karandyoheye basi ndabateye n'inkuru jewe ndubatse ndafise umudamu n'abana babiri jewe nkija kumuresha haragera igihe n'umenga amajambo arankamanye nkaca ngenda nkasukamwo kamwe nkaca nkoroka ku mistari nenga mvuye kuri charge hanyuma n'abavyeyi baragafata n'ukuri baragafata kandi bagafashe nahora ndaba umuvyeyi wanje kenshi iyo bagiye nk'ahantu bagakora nk'akantu k'akaraka bakaronka udufaranga yahora agatahana mu gikwemo agatahaniye muzehe kugira ngo ntihaze kubicubuka ni ukuvuga agashikanye naho mutama bateguye gukata cahora yahuza imiryango ni ukuvuga ko ari gahuza imiryango rero cyane gose agatahana mu gikwembe rero aka Primus ndakazi kuva kera ndakazi yumva jeho ndi nk'umwuzukuru wako waga Primus ego ikinyobwa n'ukuri novuga yuko cariganje n'ukuri ngaha mu Burundi kuko n'umuntu iyo yagutumiye akaca guhaga Primus urumva akaguha iteka ariko mu cyangwa bana kera bakita karufu Oziane aba dukurikirana iminsi yose twarababwiye ko uko iminsi yegera imbere ahubwo niko nagira mvuga nti abantu baharaba tubwira ikiganiro giheze ngo mugisangiza abandi ni mu kibaho ubunyene yego kabisa bibatange burya ubonye uko bavuze uko Primus namye mvuga nti numusa usabikanywa na benshi kandi bose ukabashika ku mutima nakajyo keza ko kubona by'ukuri ico bari bakwiye gukora aba bantu bose duhuriye ngaha n'abakinyi b'igikino ninde bose nomvuga nti bubatse urugo ruhire niki kinyobwa Primus y'Inyeri Tazima gisanzwe cubatse n'abarundi benshi imyaka 70 irarangiye atanumwe arakivuga nabi atanumwe kirakoze ibara none mu gikino ninde iki kinyobwa Primus coba kibafasha gute ikiye kintu coba caraterereye kugira iki gikino ninde gitere imbere aho nibaza ko navuze yuko mu gikino ninde ikinyobwa ca Primus cyo kibiterera yego navuze yuko hajyanye tuvuge nk'akarorero turiko turakompoza ugiye ngo ufate kamwe ivyiyumviro biranyaruka biraza n'ingoga ukumva yuko uza gukompoza wiyumva icyo uri kuravuga kandi ijambo uza guterera usanga bose baca bakoma amashi kubera uba wafashe Primus hanyuma icyo navuga mu kirundi kugarura ubwenge ubwo wacu urumva ko ari karanyebura hanyuma kandi nari nabivuze ntiyo turiko turakina naho nyene karadufasha nico bita morale urumva kudukura ubwoba harya umuntu ari imbere ya mikro canke ari imbere ya kamera ntahava avuga umwanga atamure kugurira atangura kurota mbega yemwe ndabigenza gute urumva uba washiririye ubumeze neza ko uba wagasomye harakumara ubwoba kakaguha inguvu hanyuma nta n'inzara uri kurumva wamaze gushiramo Primus kamwe uba umeze neza hose nta ngorane nico bituma rero dufise ico tukavuga ko karadufasha yego mu gihe turiko turategura ibikino no mu gihe turiko turabikina
kandi urumva ko kadufasha no muhira iyo dutashe karadufasha mu kubakira ingo muhira urumva yuko wagatwaye aha mu gikwembe niyo waba wateze bakubarira bati kaziba byagoranye kazinzaniye kamwe yego nuko rero aha ni nk'umupfasoni usanzwe kumbure wubatse urugo hari nk'umukinyi wa ninde ariko tubiravye imyaka 78 mu Burundi umuntu aba ari inararibonye koko aba yabonye vyinshi mutama kireko none iki kinyobwa Primus y'inyenyeri itazima mu kibano hoho bitandukanye n'igikino ninde canke ubuzima bwo mu rugo bw'abubakanye mu kibano ikinyobwa Primus coco ko musanzwe mukina ibikino vyerekera kuko abantu baba babanye ku mibano byo mubona muri rusangi impano mushaka gutanga mbega Primus yoyo uyu munsi mu kibano tuwoyivuga dute nkaho nk'umuntu w'inararibonye icyo novuga twebwe abagabo turakunda kugenda mu kabari hama rero ugafata aka Primus mugabo ufashe tubiri uca wibuka kwigerera mbega ko ufashe tubiri none umudamu muhira hariya wewe arara gutyo nyene ugaca umushira agacupa uti reka madamu yakuzaniye aga Primus ya nyenyeri itazima hanyuma rero muri uwo mwanya gutwengeye urumva ko urugo ruca rugenda neza mu kubaka neza atakurabana igicuri kandi ubiravye naho no mu yindi miryango nakivuze kare yuko iyo tugiye mu manza yuko ico duherako naho izindi tuvuga uti ndazi ko baza kumaga Primus ngenzako aho rero mu miryango duca tunezerwa twibagira yuko mu manza keshi nta muntu agira urubanza atazima Primus aho baca bagukengera kose ku muntu ubwo rubanza bari gupfa umuruheba ngo rutagira ngo Primus yego wari imyaka 70 ata Primus nta rubanza Primus nta rubanza umva wowe umuntu yemera rero kwiyemera biteguye urubanza ucitegura n'utukazi tumwe twa Primus umuntu ugapfa muti fata kamwe turaterana iteka turatera iteka nayo uri ku mwogwago gw'ibitoki imeke ntaga Primus karimo ushumega surubanza uri kuragira mega ntibanza rw'abana rero aga Primus aka karufuku navuze ko kera twakita rufuku kahava karahinduka haba ikimami ku bagore niko bavuga mubimba niko bayita hariya ikimubimba reka n'inyenyeri rwose kuko navuze mu myaka 20 imaze ishitse mu Burundi yagumanye akanovera umuntu ayinyoye naho uba wamushavuza cyatwenga kamwenyura mukama nazi jewe naho ndabibona mu kibano mu muryango ingene inezereza abantu kandi bakayihurura ego mu muryango mu buzima busanzwe umuntu aguhaye aga Primus umugumiza ku mutima umugumiza ku mutima kuko wagasomye ugasubiye ukiyongera urumva ati ndanyoye akayoga keza ico kintu uvuze kirakomeye cyane umuntu aguhaye aga Primus umugumiza ku mutima haraheze imyaka 70 uruganda Brarudi ruduha ikinyobwa Primus y'inyenyeri itazima mbega mwebwe mukiri bato kuno munsi turiko turagira urukurikirano rw'ibi biganiro vibinga n'inyenyeri itazima ngo kugira turabe dushime ivyakozwe turabe n'ivyokorwa kumbure kugira inyenyeri ntizigere zimangana ibintumbi n'ibintumbi mwebwe mukiri bato mbega mubona ari giki cokorwa kugira iki kinyobwa Primus kizame ari inyenyeri itazima n'inyuma y'imyaka 70 bwa mbere niko twoyishikira dushigikira mu kucihereza tukongera tukakivuga neza aho duciye kuvuga umwana ukazomubwira ati muri iyo minsi iheze twebwe Primus yarifashwe gutya kugira yumve ko agateka mwayiha nawe ashobora kugira iki kuguma abandaniriza bavuze ibintu byo mu kibano mu minsi iheze hoho uterereye umuntu yagutumiye ugaterera Primus yaca kujana mu cumba ahantu kure abantu bataza baraguca hejuru
bakakwarura agasahani kameze neza speciale baraguha icyubahiro kimwe gikomeye. Umusore nawe ashaka kwiyemera ariko arabesha yategereje gusohokana umusheri wiwe akamujana mu kabare kari mu Primus. Je nagize amatsiko ngenda basubize muri ninde gatoya. Umusanga warundi hari ukuntu baharara ikintu kikaza bakagishuhira mu make kazima bakagiye bakaja ku kindi. Mugabo umuntu agerageje kuraba muri ninde hari ukuntu kuva kera gushika n'ubu ihera ariyo nzoga mu kinisha cyane kurusha izindi nzoga. Kubera iki iyo nyenyeri itigeze izima muri ninde? Kubera iki ari kiyere mwamushira imbere kurusha izindi nzoga zose? Gico na jewe nabacishije. Mwamaze kuvuga ko ari inyenyeri itazima, ni kuvuga nico kiduha morale. Twaragerageje mu bindi byose biranga mugapema. Atahani tuzohava. Atahani tuzohava. Byaranse muravuga muti ntidushobora kwahukana n'umuntu atadufashe nabi ariko imyaka 70 nayo simike kandi turizera n'iyindi ko izobandanya. Ozi nama ndakubwira ko hari ibiganiro bigoye guheza uyu munsi tuvuze ngo tugume tuvuga tuharara ariko mbega nakaye kajambo mwoshikiriza kumbure imbere yuko turangiza iki kiganiro na cyane ko mufise ibintu bibiri muhuriza ko na Primus. Primus yarakunzwe n'abarundi bose imyaka 70 irarangiye namwe aho bukera ubiravye kuva 81 gushika uno munsi twebwe twatangiye kumviriza ibikino ninde turi abana ubu turakuze turashobora kubona n'abandi bakuze bavutse ninde ziba ariko uno munsi bariko barazikina. Ni kihe kintu mubona akajambo kamwe umwe wese kugira iyi nyenyeri itazima ntizozimangane naho twizeye by'ukuri ko ari kinyobwa giserukira ibindi kandi kitazigira gihararukwa kuko kitanaharawe ahubwo cyahawe imitima y'abacihereza. Nagira mu ndakivuyeho gatoyi. Bwa mbere ni uko tuguma twigisha ko Primus ari inzoga ya mbere ari inyenyeri itazima. Tukayikundisha n'abandi bazovura. Ntabyo kwingana cyane numva umengo byose wabivuze gusa icyo twavuga ni uko bikunze boshiramo ingufu mu kongereza kuko abanywi bazo abazikunda nk'abarundi bose atanumwe avuyemo uharuye miliyoni z'abarundi rero ziri ngaha mu Burundi kugira bashikire nuko boba ingufu hanyuma uruganda rukongerezwa rwo gukora Primus kugira abarundi bose uyikeneye ayironke. Hariho bavuze yuko ata muntu akora urubanza adafite agaprimus. Turakunda gukehanirwa turiko turakora imanza ugasanga twaronse tudakwira abantu kandi umuntu yari afise uburyo bwo kugira bwo kuyigura hajya rero umuntu ubu onye mengo mu ukuntu na sinzi mugabo ntanumva yugiye kugasaba ngo yashango bampaye dukaziye dutatu gusa ngo yashango bampaye dutanu hanyuma baraba aho bahora batanga dutanu batange 10 aho bahora batanga dutatu batange dutanu. Rero nibaza yuko aho byoca bigira bituma abantu bariko bahurumbira ya Primus atamwido gusubira kuhaba kuko umuntu aheza agashikira bidukeneye byinshi mugabo hajya umuntu akipfujije hajya umuntu yiyumvira ati umunsi ko niriwe ndarima ngo maje gufata agaprimus agiye agashobora korona kagaprimus yari kari mututse. Ego nate nigiki wosawa ntundiga mu ijambo ico nosaba nibyo abavyeyi bariko baravuga nukongereza tuvuge niho kongereza kari yego hamwe umuntu yifuje agaprimus akaronka ko ndaba hajya nk'iyo umuntu avuye gukora nka twebwe dukora ibikorwa by'isuku uvuye ku kivi warushe ugahita agasoma urumva uruhutse neza urasinzira neza. Ni ukuvuga rero uciye ku karondero ukakabura utahana akantu ko gashavu kuko uruhuka nk'uko byari kugenda ugasoma. Basaba rero mwongereza akariro hamwe atawoga akenera ngo kabure nabona kongereza akariro bisa n'ibyo bisa n'ibyo kuko ntawovuga ngo abantu ntibagikunda no kuvuga Primus yonyene yari haye ijambo yarifise ntawo kwirigora arahingitanya ahubwo no kugwiza gusa ahandi hoho
nukuri abantu barakunda primus cyane nko mu kabare irateramisha ikiyago uri umuntu w'umupapa ubunye nk'ubu cyabuze dusigaye dutamira imbere y'iziko none twoja hehe muga kabonetse urasimba mu bandi ba papa batambikitsa kuri kamwe amukiyongera n'akandi muga kabuze wa mwidogo shutaha muhira Primus n'umuvyeyi no mu ntango twagize tuti ibiganiro uko dutera imbere bitera ibyo n'ubu mwabibonye ko ikirango cagoshe mwatahuye isano iri hagati ya Ninde na Primus nuko byose byabaye inyenyeri zitazima bari hanyuma none rero reka dushimira tumire bacu tubashimira kuba baheje kutubwira Primus uko bayizi harabari tubwiye uko bayizi umuntu wese afise histoire yiwe afise inkuru yiwe yihariye mwakoze gose kwitaba no kutuyagira ku nyenyeri tazima aho dushimira n'abantu badukurikiranye gusenye abadukurikiranye ikirumara karahara mu Rwanda n'abacura kuko twopamba twirorera ko twagize bako rero mukadukurikirana iki kiganiro igice kigira 6 cy'ibiganiro n'inyenyeri tubasabe mugire subscribe mugire commentaire musangize n'abandi bantu kuri Primus Burundi kuri YouTube badahengese no kwikurikirana kuri Buja TV aho mushobora kwikurikirana ibiganiro tubipfurize rero gukira inyota inyota mwame niha imusa usabikanywa mwame mwihereza inyobwa cy'inaribonye mu bindi binyobwa kandi mwame barambe nka Primus kwigereye cyane yo mugera nka Primus barambe nka Primus bana nka Vibe nka Primus n'umunani mutama Vibe turashimiye cyane naho utaha muri episode yindi